Nshuti bakunzi bwa Intara ya Gitega turamvuje twongera tubaha ikaze. Abenegihugu muri komine ya Gitega basabwa kubandanya batera ubwatsi kugira ngo bitegure gushira mu ngiro itegeko ryo kororera mu ruhongore. Ibyo byashikijwe na mutanteri wa komine ya Gitega Jacques Nduwimana kuri wa gatatu igenekezo rya mbere Nyakanga 2021 ku mutumba wa Jimbi zone Mungwa mu gihe arifadikanije n'abenegihugu mu gihoba cyo guca imikobeko. Yamenyeshe ko mu kurindira ko ubwatsi bukura umwe wese arekuriwe kuba araturutsa ibitungwa ariko akabiragira mu itongo iwe gusa. Ikigo turiko turakora intumbero kigamije ahanini niyo gukingira isindimwa yacu. Numugambi uri kurakorwa ku rwego rw'igihugu uzodufasha cyane kugira ngo tugwize umwimbu, mbese nkabonera no gusubira kubibutsa yuko aho imvura buca igwira mwoca mutera ivyatsi kwino mikobeko kugira ngo bizodufashe gushira mu ngiro wa mugambi wo gutungira ibitungwa vyacu mu mpongore. Kandi nagomba ngire n'umuco ntanze kuvyerekeye ishirwa mu ngiro rya rya tegeko ryo gutungira ibitungwa vyose mu mpongore, kubera tubona yuko mutarana nitegura neza twama dusabe yuko abatarabikora abataratera ubwatsi muca muheraho imvura bucigwiriye kugira ngo ejo tuzoronke ubwatsi dushobora kugaburira ibitungwa vyacu. Hanyuma rero kandi tukaca dutanga n'umuco kubera tuzi yuko ari ingingo shasha ije hari abataritegura neza, bararekuye yuko umuntu ashobora kuragira igitungwa ciwe mugabo mwitongo giwe atarenze imbibe ngo aje kuragira mwitongo rya mugenzi we, nta numwe azogukora uko makoma. Ariko mugabo twibukanye akamaro ko gutungira ibitungwa mu mpongore nukugira ngo yamase ntagenda arasanza araja mu gahinga gutyo turonka ivyo dutabiza indimo, bituma kandi n'igitungwa kigira amagara meza kuko neza gikoresha inguvu nyinshi kiyerera kirondera ubwatsi cyeza kikavyiba kikamera neza. Ivyo rero twifate nkama yuko twitegura neza gushira mu ngiro mugambi mugabo umuntu wese afise uburenganzira bwo kuba araragiye mu itongo giwe mugabo tuca tujaniranye no kubandana twitegura dutera ubwatsi bukwiye. Yasavye kandi abenegihugu ko muri iki gihe hegereje irima ry'agatasi abegeranye indimo bo kwijukira wa mugambi wo kurima kumwe kandi rimwe ndetse bakanarondera amase y'ikirundi kugira ngo komine nayo ifadikaje n'ishirahamwe World Vision bazobaronse imbuto zirobanuye n'ifumbire y'ikizungu nkuko babitegekanije. Kindi naco twokwibukanya murabona ko twimirije ikihe cirima ry'agatasi. Dusabe rero abegeranje indimo baheza bakarima kumwe bakarimira igihe kimwe kugira ngo tuzobarose imbuto zirobanuye n'umwavu turime kijambere turako twogwiza umwimbu, abatarabikora babikore murime neza muce mutubwira ko mwiteguye mwipanze neza. Komine turi kumwe n'aba badufasha mu bikorwa vy'iterambere abashitsi bari tubazaniye bo muri World Vision baratwemereye imbuto irobanuye nziza yimbuka cyane y'ibigori. Komine na twebwe twaragize komande y'umwavu w'ikizungu mumva ko imbuto n'amase bihari. Ndasabe rero mu bigamburuke nanyene twacima ikobeko muce muhasiza vuba na vuba kuko twebwe twariteguye turatuza twese dukore turime ndako kijambere ubu murima w'akarorero. Kandi rero dusabe yuko n'ahandi hose mubona bishoboka muheze mwitunganya uko nyene muzobona ingaruka nziza yo kurima kijambere no gukoresha imbuto zirobanuye. Ishiramwe World Vision ikaba ryaciye ritanga amasuka agera ku 248 n'ipawa 150 bizotangwa kuri buri mutumba kugira ngo bifashe mu bikorwa rusange. Umutumba wa Jimbi ukaba uronswa isuka 30 n'ipawa 200. Jacques Nduwimana akaba yashimiye iryo shirahamwe ukungene gitanga mu gufasha mu iterambere. Turashimiye rero cyane ababo muri World Vision kuko vy'ukuri bariko baradushigira cyane mu iterambere rya komine mu bisata byose binyuranye. Inyuma y'ikorwa rusange haci haba inyigisho kugwaruka rwo muri zone Mungwa ruri mu buruhuko zihamagara gukunda igihugu n'inyifato imeze neza. Nkuko byashikirijwe na mutanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana, ikivugo c'izo nyigisho ni gwaruka duhindura ingendo dukoreye igihugu cacu rutegure kazoza keza kacu. Muri izo nyigisho ugwaruka rukaba guhamagara kumbatira amahoro n'umutekano aho baherereye na cyane cyane kuko aribo bagifise ingufu kandi bakaba aribo Burundi bw'ejo. Ugwaruka ruhamagarirwa kandi gukunda igihugu bahereye mu miryango yabo mu kugamburukira abavyeyi kuko ukubaha guhera mu miryango. Mutanteri akaba yakengurukiye ubwo gwaruka ko gwashoboye kwitanga mu kubumba amatafari acamenyesha ko bazobaronsa amakaye bongere basangire n'agafanta mu kurangiza ivyo bikorwa. Mwomenya ko izo nyigisho zo gukundisha igihugu zabaye mu mazone yose ya komine ya Gitega. Izo nyigisho zikaba zasozere mu kanyamuneza ntangere havuzwa indirimbo zihayagiza igihugu c'u Burundi.
bashimiye kuba mwadukurikiranye, ntibibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.